Nabwiye buri kuri Facebook uriko uraba nka video nkuko hamabonize utuntu video dutandukanye turi kuri Facebook hanyuma ukifuza ukatereshaja ukagashira muri stockage ya telefone yawe nkuko urabona ukarabiye ko nkuko ntibikunda yuko ngaha ushaka kwitereshaja ngo uje muri gallery ya telefone yawe iguma kuri Facebook. None ni gute izi video zose turabira kuri Facebook tuziteshaja zikaja muri gallery ya telefone kuburyo ushobora no kuyirungikira umuntu kuri sender canke ukayohereza mu mashini ari nk'abantu bafise imashini nico kigo cy'ubwenge no munsi nabateguriye ngomane nanje gushikimira video ndabeka ingene ushaka kuvana video audio iki byose biri muri Facebook wariko rareba ari nk'aga filme kakuryoheye ukashaka muri stockage kugira ngo uzosubire ukarabe n'ikindi gihe. Okay, hanyuma ndaguhamagara kubanza kuma like ukore subscribe kuri YouTube channel yacu nyene hanyuma video z'ubwenge zose ziza uzoka muzibonera igihe. So icyo cyambere kugiteshaje ikintu kuri Facebook biragusaba kurondera application yitwa Phoenix ngije ndayifise Phoenix benshi barayize mu telefone menshi usangiremo umuntu atayifise urashaka kunyarukira muri Play Store yawe ukaca no muri recherche nyine ukaca wandika Phoenix ngica yizana cyo kandi ifise open katuyugurure hanyuma amaze kugura Phoenix urabona ushikira ahantu hameze uko uca wiconnecta kuri iyi Facebook ugashira mu konti yawe nyene nk'ibisanzwe ndazi maze kuba ni connecta uraza gushira mu konti yawe ya Facebook hanyuma ndakwereka ingene biba bimeze uko bigenda not now. So murabona namaze kuba ndi kuri Facebook igihari rero ncangenda aha mu tu video muri bar y'ama video aha uku nuvuga muri Phoenix maze kwanshikayo hari akantu kaca kizana kuri buri video yose ndahavye hari akantu kaca kizana murakabona aka kantu aka muri Facebook Lite mwabonye nta kaba kariyo aka rero nakantu kagufasha kwitereshaja ikaja muri stockage ya telefone yawe. Dufate nko ndabereki nshaka ndayiraba nkayirabirako ngaha nkabanza nkaraba ko indyoheye hanyuma imaze kundyohera canza kuri aka kantu ko harugura ka canse ndako nkuko ncanca hano handitse download mwabona neza download started nubwo nacamana hano hejuru mwabona telechargement kana ipima mega 10 murana yuko iri kiri telecharge kandi iza kuruhukira muri stockage ya telefone. Okay guys, nikicho cyo bwingire nabateguriye murabona izi video zose ngaha uko muzibona zitonze zose murana yuko kantu kaza kariko maze kumenyerwa na benshi ko abashyitsi bo ku rwego rwo hejuru by'umwihariko abakuru b'ibihugu bagendereye u Rwanda ntinshi ndayitereshaje nko download Perezida wa Republika Paul Kagame cyane nico cyo cyo mwarene nabateguriye nimba video wayikunze ma like hanyuma wandika no mu commentaire nawe ucigwa bifuza ko ndagukorera. Thank you for watching this interesting video. Ndaguhamagara kugura konti ya 1xbet nawe gerageza amahigo yawe ukoresheje code promo sakabaganwa muri 1xbet koresha code promo mu ndome nkuru sakabaganwa hanyuma wifuza kugura witwit koresha code promo tumuje.